kuko hajya twese turiko dukorera igihugu turabana b'igihugu duhane acubahiro hagati yacu kuko aha ni mu gihugu iwacu mu gihe bitokunda ko turonka support hano iwacu ntituzohava tuja mu mahanga ngo baduhe support kandi tutafise support iwacu hajya mu Kirundi bavuga ati igito gitabwa iwabo. Everybody put your hands up, sema yeah. Kama unapenda buja flavor, sema yeah. Muziki ni kazi, muziki ni kipaji. Nashukuru Manane kunipa hii nafasi. Mula sina budi ya kupiga magoti na kupiga makofi ni kushukuru Mwenyezi. Hii 2020 wasanii wote wamekuwa machizi na kuimba COVID kitani wanavimba hawana hata kitu. Tuna wengi mafanzi hatumiliki kitu hata shamba ndizi. Hero bakunzi ba Elymix TV ndabaramukije ndongenda baramukije kuko nari nimaze iminsi ndabakomboye cyane ni wa muhungu wanyu atigerade kuna amabazane ma exclusivity ameze neza ni Elymix kuri microphone nyuma ya kamera ni Ponda Boy muhungu atigerade kuna mukubazanira amasana ameze neza reka tubashimire bantu mumaze kugira subscribe bantu mutarayikora ndabingize mu banayo muyigira kuko munazi mutabikoze natwe naho dushobora kugira dufatanikaje namwe birashoboka reka tubazaniye umuririmbyi yakoze ama hit menshi cyane indirimbo nyinshi zageze kundwa reka ndamuramuse hanyuma mubandanye abazanira ibintu ari yabategure kuko avuga yuko atizigera badekonana nawe nyene mu kubahereza ibikorwa byiza. Bakunzi ba Elymix TV bandanya mudukurikirana kuko turabanyu namwe mbo bacu bwitse reka ndamuramutse hanyuma tuganire. Ndakuramukije namahoro meza cyane. Meze neza? Yego ndameze neza. Ukazina ajya witwa ngwi? Akazina nitwa Moulla ommy. Zina Moulla ommy nakazina k'umuvyeyi wawe yagohaye? Akazina k'umuvyeyi wanje nitwa Omar. Niryo rivamwo ommy hajya ba ommy bose baba bitwa ba Omar. Hanyuma uravuga ati hariyo nirindi zina ngo ommy why iyo wine yawe na Moulla ommy Moulla ni izina ry'Icyarabu. Hari umuntu nawe yitwa Omar Moulla niwe twese turi kurako. Okay, iyo zina kugira muri hite mu muri kunde mwarigo mwiki? Yarafise amateka menshi zo yaronde nawe zo yabona. Amateka ni nkaya hewe wamugomeye kwavuga ati amateka je byatumye ni iki zina giwe naya ni nkaya? Amateka najya amateka umuntu ashobora gukora nko kurabona mu Burundi turafise abantu twama twibuka turafise ba Chanjo Amisi turafise ba Christophe Matata n'abandi nyene bagiye bavyifatamwe neza mu kazi kabo. Bisigura hari amateka ushobora kwandika n'umwuzukuruza wawe cyangwa umwuzukuru akazoyamenya. Sawa urasiguye izina ryawe reka tugushimire kubona uduhaye insiguro nziza y'izina ryawe kuko hariyo nabashobora kwita amazina badashobora no kuyasigura. Tuze kuganira ku bijanye n'umuziki wawe. Hari indirimbo nyinshi uri kurasohora kandi uzuru utavanako. Bujya bushobozi kugira uzana indirimbo after hit igihe cyose ni indirimbo nyene ugumuzana ibintu bimeze neza. Ubushobozi ukura he? Ubushobozi novuga subuhinga bwanje ningabirano duhabwa n'Imana. Kugerageza gukora umuziki uwumvise akumva ko umunezere ntibaze kari ibintu twiha tubihabwa n'Imana. Rero iyo nkoze ibintu nk'ivyo nkabona uno munsi sohoye kimwe ejo sohoye ikindi abantu baragikunze biba ari ibintu vyiza cyane. Ishimira Imana uwa mbere namashimira n'Imana kuko ni washoboza vyose ubuhinga bwanje. Hari indirimbo heze kugira ngo nibafokeye indirimbo wafokeye iyo ndirimbo kugira wiyumvire baririmbe ngo bafokeye iyo inspiration wayikuye he cyangwa wagombye kuvuga iki? Ni indirimbo na wafokea ni indirimbo imwe irimwe amajambo y'inkebuzo ku bantu bo muri industry ya 257 baba promoter abaririmvyi n'aba menyesha makuru beshi bakora kutariko ni nk'inkebuzo twihanure kuko hari gihe dukora music ugasanga ujya habwa support kuvana n'isite abamwo ahabwa support nikiri mu mufuko ugaca usanga havuzwa abadashoboye kuvana n'uburyo bafise ariko abashoboye bakabashira hariya muri pubere kuvana nuko babahanaka naco bafise. Rero igyari nk'inkebuzo dukora akazi nk'akazi kacu. Je nk'umuririmbyi nkore nk'umuririmbyi, umumenyesha makuru akore nk'umumenyesha makuru, umupaparazi akore nk'umupaparazi atakura bati je ndiko nkorera uyu canke naka kuko hajya twese turiko dukorera igihugu turabana b'igihugu duhane acubahiro hagati yacu kuko aha ni mu gihugu iwacu mu gihe
bitokunda ko turonka support hano iwacu ntituzohava tuja mu mahanga ngo baduhe support kandi tutafise support iwacu hajya mu Kirundi bavuga ati igito gitabwa iwabo. Uravuze yuko ngo barama ngo makartier ngo mu gutanga support baraba nico ufise, hari umuntu yobara kubwiye ati je sishobora kuguha support kubera usanzwe utavuka muri quartier je shanzwe nkumvukamo canke ukavuga ati je ntafise akanoti ntabwo noza gusaba service, ni uyuhe muntu nyene woshobora kumuvuga nk'umuntu yoba yagusavye ivyo bintu byose? Abo bantu barahari kandi ni benshi, nta urambwira ngo uva muri quartier ya gute canke ngo umeze gute, mugabo hajya umwana bavuga umwana w'ubwenge yumvira mu nduru. Urashobora kuba wakoze music ugasanga ntirikiraronka support nk'uko ubishaka, ariko ukabona naka ngira naho abagiye ku mwanda mutoyi barabivuga, none biba biva kuki ni cya kimenyane kuvuga muri uyu muziki wa Buja Flavor haramaze kubamwo n'ikintu cya kamwana wa mama ku radio ntihavuzwa abashoboye ahubwo havuzwa abifise. Uno musi amaradio dufise ntatanga support imwe, hariho amaradio usanga ko babandi umwaka ukarinda uhera n'ayandi abikora neza. Niko navuze yuko ari amaradio yose hari abakora neza, hari abakora ibice 50% bakora neza, 50% ni njavye. Hari igihe ushobora kuvuga yuko ngo nawe ntage wiyumvira yuko ushobora nko kuva muri quartier ubamo kugira urabe yuko kwegereza muri za quartier zimwe bakunda gusova cyane. Jewe aho nsanzwe mba ndazi benshi barahazi, mugabo ntibaze yuko hari ico habaye. Simba mu Gisaka nibaza ko mba kandi sishobora kwimugwana music ngo nje kuba hari ngo kubera nsigaye ndi naka oya. Jewe nta muntu nkundira ahaba, nta muntu nanje azombwira ngo we nkukundira aho ubakunda. Jewe nka Moulla ukunde n'akazi kanje, hama ivyaho umuntu aburazi ni ibintu bihinduka. Urashobora kuba no munsi wabikirire ugasanga uba mu Kinama, ugasanga uba mu Kinama ejo ubikirire, nivyo ni ibintu bisanzwe ntiwo bihora umuntu ya. Okay, iyo ndirimbo tuko turavuga ati ni wafokeye bahe akapera kugira bumvirize iyo ndirimbo ivyo washatse kuvuga. Ni indirimbo mvuga ati everybody put your hands up, sema yeah, kama unapenda Buja Flavor sema yeah. Everybody put your hands up, sema yeah, kama unapenda Buja Flavor sema yeah. Muziki ni kazi, muziki ni kipaji, na shukuru manane kunipa nafasi. Mula sina budi ya kupika magoti na kupika makofi, ni kushukuru Mwenyezi. 2020 wasanii wote wamekuwa machizi na kuimba covid kitani wanavimba hawana hata kitu. Tuna wengi mafanzi hatumiliki kitu hata shambara ndizi ya nuko. Urashaka kuvuga yuko ngo baririmvy bose mistari yaraheze basiga biririmbira covid. Hari abafanzi nyene naho nyene waragiye kuvuga ati ngo mafanzi fake. Iyo bafanzi fake wagombye kuvuga iki yuko bari abantu bagukurikirana ugasanga bibakwemera nibiki? Hariho abantu nita shabiki fake, shabiki mandazi ni bande. Abo ni babantu usanga wasohoye igikorwa gishasha akacumva ku radio, mugaba aho kugira avuga ati reka nje ngenda nkorokere kuri YouTube yujya mu jama ndabe gishasha ciwe video wafashe nk'iraki 5 canke 6 kayikora, mugabo yagasanga arananirwa no kugura amamega y'amajana 2 kugira arabe ikintu cyawe gishasha. Nibo nise shabiki fake, shabiki mandazi. Ugasanga arikaza inbox on WhatsApp ngo ndungikira cya kintu gishasha numvise. Abo nibo nashatse kugarukako. Hajya umuntu iyo mufane wewe wese nibikorwa vyiwe, kuko naho utomuha amahera kujya kuntu ugenda kuri YouTube channel yiwe ugafata ukagira like, subscribe na comment, navyo ni kimwe mu bimuteza imbere. Abo rero nibo nashatse gukebura bigaruke ko, kuko nta muntu woba ukunda mbega ko zijya nyamahanga baja kuzirabako ugasanga yamenye indirimbo y'umunyamahanga naka yasohoye nshasha kai, twe kubera iki bato dusupportinga nk'abantu biwabo natwe tukagira yamayisha abandi babayeshejeho. Uno musi hari abantu benshi mu mahanga babeshejeho na YouTube
social media bakoresha kubera abantu babakurikirana kubera iki natwe bitodushika tukagura amagorofa n'amamodoka zimvye nk'abaje. Yego hariyo n'indi ndirimbo urumva wamaze gutanga kabisa insiguro y'indirimbo kuri bajya abantu nyene bavuga ati nabashabiki ntimuba abashabiki ba fake mudukurikirana nka Elymix TV kugira natwe dushika handi hantu apana kudukurikirana ngo kubera ngo kwajya canke murabe ngo bananka ngo nibashoboye canke barashoboye dukurikirana kubera turabana b'igihugu bafate mu mugongo abo bose n'abana b'igihugu mumaze kudufata mu mugongo nta kitazoshoboka ujya mwari mwifuza yuko ashobora gutera imbere arashobora gutera imbere bakozi ba Elymix TV nimuze murabe ngo muba abashabiki ba fake muba abashabiki nyene mu bikorwa vyiza hariyo namandi wagiye utakinga nyene uravuga ati muri baba nyene twari tuza amazina ngo nico gihe cyo guhinduka ukomenga nyene uri kuravugira kuko muri nyagihe wayisohora hari ibintu bivyari ko biravugwa bajye nabo bari kuravuga wagombye gutanga message yiye kugira bisubire ko bari bakoze irihe kosa Chekeshi burya nta beef nigerangiranira n'umuntu je beef yanje no kurondera kanoti nzo umu boss nanje ntembereze za mabenzi n'ama Ferrari ya hajya Chekeshi ibintu vyanje byose nkora birimwo nk'impanuro hari situation twaciyemwo y'indirimbo nyinshi zari zo gutukana njya ndirimbo navuze ati iki nico gihe cyo guhindura umuziki kubera twese hamwe two kwiteza imbere dufise ubumwe nuko yari impanuro nko mu bihe twarimwo kijya gihe c'abaririmbyi bari baguma baterana ibitutsi n'imyikomo ndabahanura ko bosubiza hamwe tukubaka industry y'umuziki wacu plus 257 natwe tukumvikana mu makungu tukazoba natwe international kuko hari benshi biyita international kandi batarabana local niyo mpamvu twese dukwiye kutangura kuba local ama tukaba international badaye biciye mu kazi kacu ijya ndirimbo urabona nyene bijya wasikirize yuko babigendeye canke babaye nyene bubi potereze nyene babishira inyuma y'ibindi nk'ivi kubera urashobora kubona ati indirimbo hari ico yafashije ku bwawe indirimbo yaragifashije cyane kuko no munsi hari amakorabo y'abantu batigira bicarana menshi ariko arasohoka bisigura ihinduka je novuga ko ryabayeho indirimbo wakoze ku mafaranga indirimbo woba wayikoze kurangaye kuko ni indirimbo yaje ku masanamu meza cyane tutari tukwiteze ko yoba gutwaye amafaranga ngana gute iryo nibanga ryanje kuko sinkunze je ibintu vyanje keshi sinkunze kubishira ku mugaragaro kuko naho no yavuga ndazi mu bari ko baraturaba canke we ntawonsubizamwo make nuko bashaka azoze tubigire navyo nyene mwibanga je sinkunda gushira ibintu vyanje byose ku mugaragaro ariko muri yuwa muntu nyene yifuza yuko gufata mu mugongo urashobora kuvuga ati jewe yantwaye inkaya kugira nyene aboneti uburyo yozana nundi munsi mukora ikindi gikorwa oya ibikorwa birahari vyinshi Mr ndacyafise ijwi ririyo niyumva nimba hari ubishoboye yumva ari ready arashobora kuza inbox akandondera hama tukabivugana mwibanga kuko hajya mu kirundi bavuga ati kunyegeza urashobora guhisha ikintu cawe atari ico wivye ego nauzi kuri wewe ninde nauzi ujya no petit frère Arnauzi no mutoyi wanje niyo mpamvu keshi kunze kumubona ari hafi yanje mu muziki yanje uvuze yuko akunda kuba muri hafi y'umuziki wawe bisigura yuko musangiye abavyeyi bose ngo ni mutoyi wawe wamaze kubivuga musangiye abavyeyi bose hajya umuntu simaka musangira abavyeyi bose ari mutoyi wawe umuntu murashobora kuba ari mu bisigure neza kugira abakunzi ba Elymix TV bamumenye nkande na Arnauzi ninde muri make ni mutoyi wanje mu muryango ni mutoyi wanje muri music ni mutoyi wanje mu muryango kabisa kandi inshuti magara ngwaye ababizi nawe agwaye mba ndabizi keshi ababizi baramuzi kari bakunze kuvuga ko tunasa ariko sivyo navyishi novuga ego indirimbo ya mbere watangiye gusohora mwana isohoranye isiza kuri count yiwe kugira nyine uhite mu kucumuhebera indirimbo uvuga yuko ari yiwe ariko wayimunsi wameze nk'uyimugabira wayikuye kuki ujya n'inshuti yanje nikitari indirimbo urazi ko turi kumwe nawe twarayandikanye turayiririmba niyo niririmbanye no shobora kuyimuha akayishira muri konti ya YouTube yiwe kuko n'umuntu ni wa undi nita mu nshuti zanje za hafi mvuga ati uyu unamaraso no yamuha
Frank Generation kuri sora n'indirimbo nawe byagutwaye igihe kingana gute canke byagutwaye uburyo bungana gute? Je nta muririmbyi numwe navuga ko tumaze gukorana ngo bintwara igihe iyo ndamushatse birakunda kuko je burya ntumbona ukunda umurasta kandi n'umugenzi w'abaririmbyi nka bose kuko je ndi umuntu atagira inoma n'umuntu numwe naho ntari perfect ndagerageza uko shoboye umuririmbyi wese iyo ndamurondeye dukorane ni ibintu bitigera bingora iyo mfise expression nziza nayakumva bikwiriye yamaca ambwira ati nta kibazo kandi nibaza ko atamuririmbyi numwe aransaba amafaranga ngo dukorane ya apari ya bizo wese umuheruka gusora indirimbo nuhe muririmbyi witeguye gusubirana gukorana na keshi ibintu vyanje ndabinyegeza bibanga ariko barahari kandi ni benshi kandi ndazi nzoza gutangaza abantu vuba murashobora kumva ibikorwa bishasha ariko si muri umwaka wa 2020 ni muri umwaka 2021 aho niho muzumva ibikorwa vyanje bishasha bindi kuko ubu urabona turi ku musozo w'umwaka na project mfise atari yo gusohora video gusa yawayi uko busy ya umva waravuze yuko umwaka beshi birukiye ku ndirimbo za coronavirus wewe nka muririmbyi yo bakoze neza nga mu gihugu cy'u Burundi wohagashimwe nka Moulla nuinde agashimwe ntiharageraje ko ntangamo award mugabo nihagera nzoraba uzoba ariko akora cyane muri ico gihe ndamuhe award kuko je nakubwiye nta muririmbyi numwe ntemera nujya nduta ndamwemera nabari abankurira ndabemera sindi nka babandi baca baza ngaho ngo we ushobora ukamupinga umuntu uzirikana yuko naso wawe yari umufanzi wiwe uwo mupinga nkande niyo mpamvu je nta muntu numwe nzigirangiranira beef nawe ariko nitwavuze beef twavuze tujya muntu hohagashimwe nk'umuririmbyi yavyitwayemo neza abaririmbyi ni benshi nta kuba je ntategura ivyo vy'ama award nihagera bakampa ubwo gwego nzoraba uzoba ariko akora cyane abari womwe kuko je ndafise abo nkurira ndafise abankurira muri ico gihe rero nzoraba uzoba gakwiriye abari we ndaga ya basi niwe muririmbyi uvuga ati jewe duhuye nawe no muhanura ariko akora nabi nta numwe bose bariko bavyitwaramo neza ya muri babandi nyine ushobora kuvuga ko umenga ngo barari mu mabifu nta gihe wovuga ati aka kajambo no kababwira kugira bihano ico no babwira nuko bokwihanura tukava roko tukaja international nk'abandi tugashika ku ntambwe abandi ibindi bihugu bigezeho ko umuziki wacu uri ku rwego rudashimishije cyane ariko ico nshima nuko turi ku rwego rutandukanye nubwo twahora ko mu myaka iri nyuma ubu umuziki aho ugeze uri kuragenda neza ndizera yuko bagumye bakora nk'uko bariko babikora guma mupambana nk'uko nyene everything gonna be alright ubu sigaye unezerewe wani kungena ama social media sigaye kwitaho cyane biragushoboye nko kuvuga ati aho twahora turi kera ubu byarahindutse nakaye kaje mubwira ama social media kwitayeho muri iki gihe ico no bwira kajambo kama TV online canka izindi page zose ziriko zibikora neza ni mubandanye gusupportinga umuntu wese ashoboye apana ufise akanoti mubikore mubishiramwe inguvu kuko twese turi bene mugabo umwe tubishizemwe inguvu twese hamwe tuzotera imbere usange mu Burundi twibereye muri paradise wagwana mbere yo gusezera hari utubazo ngunda kubaza gato je ni ibintu ntashobora gutahura keshi haje umwana w'icenda bamitanguye umwana w'icenda mu Kirundi ni Nyabenda umwana w'11 naho bacha bamitangu ni sago wendo Kirundi ni sawa gose nuhe muri ni bivuga ati jewe nawe je sinoshobora kumuhakora umuntu wese je abishoboye naho yo batarasohora umuziki numwe aje kundondera nkabona yuko expression yanditse ko ndashobora gukorana nawe ya bana iyo ndirimbo twifuza yuko duha nyene nk'agasunika rugi hama dute duborangiza ikiganiro rondira indirimbo nyene ya ndirimbo imwe watangurirako mwasorana na nauzi niyo twifuza yuko ririmba gato mpaka sasa hivi mimi sijajua kilichosababisha mpaka uona kimbia au pesa mandi zunazo zitakaa mala kila anachokwambia lazima utakataa baby girl niambie kosa langu nilijua kilichosababisha mpaka uona kimbia nishafanya unavyoweza ili wewe ufurahie badala kunipenda baby wao nichukie na kosa cha kufanya na kuwa kama kichaa njiani na imba na walia na kutafuta muziki mzuri na kuimbia popote uliposikia popote uliposikia okay murakoze reka tubashimire kubona maduha yakanya
nanjye ndabashimire cyane kuba mwandondeye aho ndi mukampa ikiganiro. Si benshi babikora, dufise ama TV menshi cyane ariko si benshi babikora. Twakoranye neza, reka mvuge mu Kirundi ati mubandanye mutera imbere nk'umuzinga. Okay, abantu bifuza kumenya ibikorwa byawe bo bisanga hehe na hehe? Abantu bifuza kumenya ibikorwa byanje bagenda bagafollowinga my channel YouTube iri ku izina rya Moulla Ommy official. Usanga ko ibintu byose maze gukora n'ama interview wanditse Moulla Ommy official nayo atari kuri channel yanje arazako ya. Okay, bakozi ba Elymix TV twari kumwe na Ommy, umuririmbyi ariko arikora neza cyane, ariko abazana indirimbo nyinshi kandi zageze zikundo. Yararirimbye indirimbo nyinshi ubuzima, iyo ndirimbo ubuzima ndayituye inshuti yanze. Nimugende kuri YouTube yiwe muyirabe, ni indirimbo ishobora guhanura kandi ikagutera n'ingufu kuko ntakidashoboka imbere ya byose, imbere y'Imana byose birashoboka. Hama natwe turabingize mu banaye mugira subscribe kuri Elymix TV, twarababwiye tuko tuzazigera tubadekona mu kubazanira amakuru ameze neza. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu, ntituzigera tudekona, mubandanye mukurikirana ibikorwa bimeze neza. Bazi tutadekona, niyo mpamvu tutazokigera tuba nyoteza.